Ndakuramukije cyane ngo ndakwikaze kuramukana kuri channel ya YouTube. Amazina yanjye bisoma tuje hali ko bisanzwe ahani kuri Big Dream Media. Uyu munsi cyako tuganira ku bintu biri mu mibano yacu cyangwa mu kibano cyacu. Aho usanga abagenzi cyangwa inshuti zitandukanywa n'ibihe kanaka. Ugasanga umuntu agenda aridoga cyangwa abantu bagenda baridoga naka kuva ateye imbere kuva Imana imuhezagiye akaronka ibi canke biriya ntakitubona. Yarahindutse atubonye duzibiyo ntakituramutsa. Hari igihe ushobora gusanga ari wari mubi cyangwa sanga niwe uriko widoga uri muntu mubi. Niyo mpamvu muri video naguteguriye inyifato ukwiye kubufise cyangwa ukwiye kugira mu uri kumwe n'umuntu ateye imbere cyangwa umuntu donc no kwita ko yahezagiwe n'Imana kugira ngo ntuzoha usanga watakaje umugenzi wibaza ko ari wari mubi kumbe niwe wagize inyifato itameze neza imbere yiwe. Ico keneye gukora ngumana nanje kuva ku nawe mu video nimba uri mushasha ndagutumira kuri sabone kugira ngo bamuhe ama video yacu yose yashizeko wayikaze. Ikintu cyambere ukwiye gukora canke ukwiye kwirinda mugira uko n'umuntu ateye imbere canke umuntu yahezagiwe no kwiyubara kugira ico witeze kuri we. Abazungu canke abahinga bavuga ngo the surest way to be disappointed is to expect too much. Inzira yonyene yizewe yo guhemukirwa ni kugira ibyo wizigiye cyane ku bantu canke kwizigira cyane ibintu byo ku bandi bantu. Kubw'ivyo mugihe uri kumwe n'umuntu ateye imbere mugihe ugiye bibaka cyo kumenya cyangwa kuba uri umugenzi w'umuntu ateye imbere iyubare kugira ibyo umwizigira ko cyane. Nukuvuga uhe n'umuntu cyangwa umenye n'umuntu nta n'umusurahera nta n'indwi irahera utange kwibaza kumenga hari ibintu hava guha. Uhe n'umuntu muraramukanije muramanya amasaha utange kwibaza atasha n'imiburi aransigira samire cyangwa aransigira keke shows cyangwa ko mbona afite imodoka zibera barankiza imodoka imwe nikora amakuse yanje. Utange kwizigira ibintu hava guha ntabyo musabye nta nibyo arakubwira ako wewe utange kugira ibyo witega biva kuri we ntari cyo muravuga na kirekire. Ibyo rero bishobora gutuma mu gihe atabikoze cyangwa mu gihe atabukora ibyo bintu wewe wifuza bituma ushobora kuba umubona nkuko atari ukamufata nkumenga umuntu mubi ukamufata nkumenga n'umuntu atameze neza cyangwa yahindutse ariko kumbura ashobora kuba afite umugambi wo kugufasha n'ibindi bintu byiza byinshi gusumba ibyo wewe uko bibaza ariko gusa kubera wewe wizigiye cyane ibintu biva kuri wewe bigatuma nawe utazi ibiharuro afise cyangwa ibindi biharuro byiwe afise atabikoze uca usanga wewe wamufasha nkumenga si umuntu mwiza cyangwa yarahindutse ntameze neza gutyo ugasanga wewe nyene niwe wikumiriye kuri we kubera uko kuntu wamwishizemo oro wetara umuntu mubi. Niyabibona rero kumenga utanga ubusito kumwikumira gutyo nawe agahitamo kwikabusha gutanga kubona kumenga niwe ari mubi oro ni wewe wagize inyifato itameze neza. Kubw'ivyo iyubare kugira ibyo wizigiye cyane ku muntu iyubare kwibwira ibintu ngo naka ngo rangi bicanke biriya gira ubugenzi bufatiye ku bugenzi uko umuntu ari apana kuvyo wizigira kuri naka. Ikindi kintu gira kabiri canke inyifato gira kabiri ukwiye kwiyubara mu kumwe n'umuntu ateye imbere canke umuntu Imana yahezagiye no kwirinda kumusaba ibintu hakiri kare. Uhuye n'umuntu imisi ibiri umuntu aguhuje n'umuntu kanaka yahezagiye canke n'umukire utange utanga kumusaba ibintu takumubwira ko utegura mariage ukeneye ko yo gutiza imodoka ukeneye nta n'imisi ibiri muri amara. Ibyo bintu bishobora gutuma agira amakenga. Ibyo bintu bishobora gutuma akanguka none uyu muntu nta nindwi turamarana tuzinanye nta n'imisi 3 turamenyana atanga kundira amashida yiwe atanga kumbwira ibintu vyiwe byo muri famille atanga kumbwira ibibazo byo muri famille ibibazo byo mu rugo rwiwe atanga kumbwira ibibazo by'abantu biwabo bivukana bagwaye cyangwa bameze uko nakuriya gutyo ibyo bintu bigatuma abona kumenga wewe nturi umugenzi mwiza ahubwo uri umugenzi aprofita ibyo we afise apana nturi umugenzi nkuko ari. Kubw'ibyo urakwiye kuba umugenzi kubw'umuntu uko ari apana kwisunga ibyo afise ntuwizigire ibyo afise cyangwa utange kumugoza ibintu umusaba ibintu. Ibyo bishaka gutuma utakaza abantu cyangwa utakaza umugenzi mu gihe utomutakaje cyangwa mwanafashanye n'ibindi bintu byiza. Iyindi nyifato cyangwa ikindi kintu ukwiye kwiyubara mugire kumwe n'umuntu ateye imbere iyubare kuba imvuzi ya cyane. Vuga amajambo make uvuge ibintu bikenewe cyane ibintu bifite akamaro mu buryo bwo gutezanya imbere. Iyubare kuba wa muntu avuga amajambo menshi cyane iyubare kuba wa muntu yigira nkaho umengo uramuzi cyane gusumba uko nawe yiyizi. Uhuye n'abantu utanga kumupresenta uyu ni naka uyu ni wajejwe ibintu uyu ni we boss wa nana uyu ni warongoye ikigo iki canke kiriya. Ibyo bintu bishaka kumutera ubwoba canke ikahomba bimujenye. Wibukiye abantu batembe ntibakunda induru ntibakunda ibintu by'amajambo nkuko bishaka asha utanga kwikupa canke kwikata kubera iyo nyifato yawe itameze neza.
kubw'ivyo rero uri kumwe n'umuntu ateye imbere, uri kumwe n'umuntu yahezagiwe, n'umuntu Imana yahezagiye, iyo bari kugira amajambo menshi. Uravye nawe ushaka usanga warengeje urugero, usanga canke watari urufansori mu majambo. Wibuke iyo umuntu avuze amajambo menshi hari igihe asanga yarengeje urugero, usanga yavuze amajambo adakenewe canke adafise urufansoni. Kubw'ivyo igirire urugero, ni wishirireho urugero mu byo muvugana, uvuga amajambo make kandi y'akamaro ashobora gutuma abona yuko koko nawe hari ikintu wamufasha mu buzima bwa misi yose, apana kuzana ibintu byo kumuzana amajambo menshi nkaho umenga uramuzi cyane kumusumbe. Ikindi kintu canke indi nyifato itameze neza abantu b'abakire badakunda canke abantu bateye imbere, ni ukwiyubara kuja mu mahiganwa nabo, kwifata nkaho umenga uri mu mahiganwa nabo, nkaho umenga urazi ibintu byinshi kubasumbya. Wibuke abantu bateye imbere ntibatera imbere kubw'igihamana, baba bari smart kandi baba bari attentif. Kubw'ivyo ushobora kuba kumenga hari ibintu uri kuramwereka canke kwifata kumenga uri kuramwigisha ibintu biriya, ugasanga mbere wanashima arabizi kunagusumbya. Wibuke baranatembera bafise baragira ama vacances hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ushobora gusanga wowe ko bigira ko uzi ibintu byinshi, ugasanga mbere wanashima arabane gusumbya ako yihoreye. Kubw'ivyo rero kwigira kamenyi, kwigira jokone uri kumwe n'umuntu ateye imbere canke n'umuntu umukire, bishobora gutuma umutakaza, bishobora gutuma kubona kumenga wewe uri umuntu utameze neza, uri umuntu donc ntukwiye ku mugenzi wiwe. Niyo mpamvu uri kumwe n'umuntu ateye imbere, iyo bari kuja amahiganwa nawe, cyangwa ugasanga umenga woja amahiganwa nawe ukamenga ibyo afise nawe wobigira canke icakoze nawe ucukikora, komsa kumenga uri mahiganwa nawe. Ibyo bintu ntibimeze neza, biratuma utakaza abagenzi, cyangwa usanga uko atakaza umugenzi yo kubera umugenzi mwiza ugasanga uramutakaje. Kandi wibuke ko ubugenzi bwiza si higanwa, ubugenzi bwiza bwubakwa mu gufashanya, mu kungurana, apana kujya mu mahiganwa. Ikintu gihe gatanu canke ikindi kintu kwiye kwiyubara mu gihe kumwe n'umuntu ateye imbere, irinde kuba umuzigo kuri we, irinde kuba umuntu amudanira amashida imisi yose. Iyo muhuye imisi yose umubwira amashida, umubwira ibibazo, ego uyu munsi murahuye umubwiye ko ufite ikibazo kiniki aragufashije, araguha quelque chose. Ejo murahuye kandi usiye kumubwira yuko ikibazo kiniki aragufashije kabiri gatatu. Niyabona kumenga uri umuntu w'ibibazo kenshi, azatanga kukwepa, azatanga kwikata, atanga kubona kumenga wewe nta gishasha. Imisi yo muhuye umuzanira ibibazo gusa, umenga wewe murabagenzi kubera gusa ibintu umushakako, umenga murabagenzi kubera gusa inyungu umuzikako, kumukuramwe amafaranga gusa, nta kintu gishasha bo muzanira. Niyo mpamvu ushaka gusanga atanga gukwepa, atanga guhunga. Kubw'ibyo rero kumwe n'umuntu akize, wifise umugenzi ateye imbere, umugenzi akize, iyo bari kumubera umuzigo, iyo bari kumumuzanira ibibazo byinshi, bari kumumuzanira amashira yiwawe, yabiwanyu canke iyo famille yawe canke umuryango wawe, bishobora gutuma aremerwa, akabona kumenga wewe umubereye umuzigo, uri kumuzanira ibintu bitameze neza canke bitunguka. Ikindi kintu kwiye kwibara mu gihe kumwe n'umuntu akize canke umuntu ateye imbere, kwibara kuba iyo bari kuba umuntu afite utuntu tumwibanga twinshi canke umubeshi. Wibuke umuntu abesha aroroshe kumenya, iyo umuntu abesha kenshi biroroshe ko umubona. Niyo mpamvu iyo uri kumwe n'umuntu ateye imbere canke umuntu akize, murashaka kuvugana uwo munsi ukamubesha, ejo akaguhinyura ko amubeshe, hirya ejo kanasubira kandi akabona ko kumubeshe, ashaka kuyibaza ati none uyu muntu kumenga mu majambo atanavuga atatu aba ari ububeshi, canke mu majambo 10 avuze indwi aba ari ububeshi. Usi umuntu mwiza. Wibuke umuntu ateye imbere baba bari smart, bari abantu bari bazi ubwenge. Kubw'ibyo rero kuzana utuntu tubeshi, utuntu tw'amanyanga, utuntu kumenga ushaka gusa kuba hari ikintu gicamo ciwabo umushakako, hama nta bindi, ashaka guhinyura kumenga nk'umugenzi mwiza, ashaka kubona kumenga wowe imisi yose uzanwa n'utuntu tubeshi kugira ngo umukure ko inyungu umushakako, nta bindi. Wibuke nawe akeneye abagenzi beza. Kubw'ibyo rero kumubera umugenzi mwiza nabyo ni ibintu byiza, ariko kuzana ibintu byo kuma ubesha utuntu kuzana utuntu tari twiza, bishobora gutuma umutakaza, bishobora gutuma abona yuko utari umugenzi mwiza, ahubwo uri umuntu ugenzwa n'inyungu gusa. Kubw'ibyo rero wiyubare kuba umuntu afise utuntu tunyanga, utuntu tubeshi, mu gihe ufise umugenzi akize cyangwa umugore kumwe n'umuntu ateye imbere, kugira ngo ntuzabusanga wamutakaje wibaze ko ari we ari mubi, ore ni wewe bagize inyifato itameze neza. Ikindi kintu aricyo cyanyuma ukwiye kwiyubara mu gihe kumwe n'umuntu ateye imbere cyangwa umuntu akize, iyo bari kuba umuntu atagira programme, iyo bari kuba umuntu menga nta fisi ibyo akora. Uyu munsi baraguhitanye cyangwa araguhitanye kugira ati tujyana murajyanye, uyu munsi ajya kubwira ati tujyana naha mujyanyeyo, uyu munsi akubwira ati ukora ibi n'ibi niba ucujyana nabo. Ni kuvuga ko wewe
nkaho usanga umenga uraho kubwo gukoreshwa gusa mu bintu byari byose nta programme ziba ufise. Ibyo bintu cyo gutuma wewe utakaza agaciro imbere yiwe. Ibyo bintu cyo gutuma abona kumenga wewe nta valeur ugira, nta kintu gishasha ushaka kuzana mu buzima bwiwe, ahubwo uri nk'igikoresho gusa. Wibuke iyo wigize igikoresho cyane bituma utakaza agaciro. Rero wigize umuntu atagira agaciro bituma abantu batakubonamo valeur nkuko nyene wagatakaje. Kubw'ibyo ego uyu munsi acakubwira ati tujana hana mukajanayo, ariko ejo gerageza nawe ugire programme ziwawe akubwiye tujana mugihe ati nafise de programme uwo mwanya nta ufise. Apara kuba wa muntu w'igikoresho cyo kujana iyo umuntu ashaka hose, ba wa muntu afise programme ziwe, ba wa muntu afise ibyo akora, kuko niba umuntu arafise programme bazonabona kumenga wewe canke azonabona kumenga wewe ushano kuba umusuma, ushano kumwiba, ntufise ibyo ukora, ntufise nta gaciro umwanya wawe, gutyo bitume nta gaciro uronse, gutyo bagutakaze komsa, kandi waruzi yuko byo bituma uba umugenzi mwiza. Ndagushimiye cyane kuba wanye nanje pakuna gushaka muri video. Ndizera yuko ino video itabuze ico ikwigisha, ndagutumigira partage kugira ngo ishikira abandi.